ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Nagomba dusangire ijambo riri mu cete kigira kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice ca gatatu turahera ku murongo wa 14 dushikane ku murongo wa 17. Haravuga ngo ariko weho urumva ko ari wewe ubwirwa, na jewe nsomye numvise ko ari jewe mbwirwa. Ariko weho ugume mu byo wize ukavyizezwa kuko uzi abakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamyuze ivyanditswe vyera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ivyanditswe vyera vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abushitse afise ibimukwiye byose kugira ngo akore igikorwa ciza cose. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo ugume mu byo wize. Ndashaka kukubwira ngo ugume mu kuri. Ukuri ni Kristo, ukuri ni ijambo ry'Imana. Rero mu yandi majambo ugume mu ijambo ry'Imana. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo nimba uri muri Yesu neza gumamwo, nimba uri muri Yesu ucuba no mu ijambo ryiwe ugumemwo. Iyi ni misi ya nyuma, hamwe benshi bariko barabivamwo bitewe n'imvo zitandukanye, bitewe n'ibihe benshi bariko barabivamwo. Uwe bigumemwo. Nagira ndakubwire wewe uri kuranyumviriza, ugume mu ijambo ry'Imana. Hari ibyo wize, hari ibyo wigishijwe. Na Pawulo yariko arabwira Timoteyo ngo urazi ibyo wize ukavyizezwa, cyane cyane kuzi abakwigishije. Pawulo yaraza abigishije Timoteyo, ubwiwe yari yaramwigishije, ariko kandi Timoteyo yarigishijwe na mama wiwe Eunike na Inakuru, na wenyene yari yakuriye mu vy'Imana. Urumva kwizera yarafise yagukuye ku bavyeyi biwe. Nawe urafise ibyo wize, wigishijwe n'abakozi b'Imana, wigishijwe kumbure n'uri karakurera mu buryo bw'imwemu. Bigumemwo, guma mu kuri, guma mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ridutunganya, niryo riduhanura, niryo ridutoza indero, niryo ritwigisha, niryo riduhana aho bikwiye ko duhanwa. Kandi umaze gutozwa indero n'ijambo ry'Imana, uraba umuntu ashitse, uraba umuntu akwiye. Bisigura utagira ijambo usanga hari ibyo uhajije. Ndakwinginze ugume mu ijambo, urisome kandi uribike mu mutima, nkuko Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira sindagucumureko. Tubike ijambo ry'Imana mu mitima yacu, kuko ijambo ry'Imana niryo ritugira abantu bashitse, abantu bafise indero nziza Imana ishobora kwikorako ikabakoresha igikorwa ciza cose. Burya bizodushobokera gukora igikorwa ciza cose nitwaguma mu ijambo ry'Imana. Si ibyo gusa, tugumye mu ijambo ry'Imana tuzogira amahoro, tuzogira amahoro. Ngo abakunda ibyagezwe by'Uhoraho bagira amahoro menshi, niko umwanditsi wa Zaburi 119 umurongo w'165 yanditse ngo bakunda ibyagezwe byawe bagira amahoro menshi. Nitwakunda ibyagezwe tukabika ijambo ry'Imana mu mitima, tukaguma mu kuri, tuzogira amahoro menshi. Guma mu ijambo nshuti yanje kugira ushobore kuba umuntu ashitse, Imana ikoresha igikorwa ciza cose. Imana iguhezagire. Nditeze ko ugiye kugira umwete wo gusoma ijambo. Turiko turasozera umwaka, witegure gutangura umwaka mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana, kandi urisoma uribika mu mutima. Ibyo rikwigishije ubishire mu ngiro. Riguhanye wemere riguhane, kuko rihana neza. Nijyagutunganya wemere utore indero ukuye mu ijambo ry'Imana. Bizoba byiza kandi uzoca umuntu mwiza ashobora gukora igikorwa ciza cose. Imana iguhezagire cyane.